Burundi bwa Nyaburunga gihugu ciza nkunda cenzo gukorera nitange nitangiriye itama mpamagarira abawe bose gukunda ibikorwa vy'iterambere ndabibutse ku Burundi buzotezwa imbere n'ibikorwa ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Uburundi umwagaga ingo dufatane mu nda ingo tugire urukundo dukore twivuye inyuma duteze imbere Uburundi dukore twivuye inyuma igihugu gitezwe imbere na bene co Burundi bwa Nyaburunga gihugu ciza nkunda cenzo gukorera nitange nitangiriye itama mpamagarira abawe bose gukunda ibikorwa vy'iterambere ndabibutse ku Burundi buzotezwa imbere n'ibikorwa intara zose zibimenya Barundi bose babimenye kwa kimuhana kazi mburise nitwaguma duteza ibiganza duteza imfashanyo Uburundi aho gutera imbere buzotemba tubona ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Uburundi umwagaga ingo dufatane mu nda ingo tugire urukundo dukore twivuye inyuma duteze imbere Uburundi dukore twivuye inyuma igihugu gitezwe imbere na bene co tugira urunani twiyunge dushire inguvu zacu hamwe dusabikanye ibyo dufise tubaka igihugu c'amavukiro twese abarundi dufatanye mu nda nitwagira urunani mu kwiteza imbere tuzoshika amahoro ibikorwa vy'iterambere rusange tuvyitabe tudahiga imanga nihagira ababihunga bitwaje imigambwe barimo umwe wese aterera umuganda mu rugamba rwo kubaka igihugu twaje ngaha muri no ntara nziza ya Rutana aho nyakubahwa barongoye intara baciye baduhitishamwo kuza ngaha muri no komine nziza ya Gitanga kuri uyu mutumba wa Bigina tuhasanga abene gihugu bakeye abene gihugu bari ku kivi abene gihugu bariko baraca imikobeko kugira ngo bahangane n'inkukura bahangane no gukingira isi ndimwa none bene gihugu bo mu Rutana bene gihugu ngaha kuri no musozi turabakeje turabakengurukiye iki gikorwa muriko murakora ni kigogwa citeka ni kigogwa gihambaye ibidukikije haba mu Burundi canke kw'isi birageramiwe kumvo nyinshi no ngaha muri no ntara rero nziza ya Rutana ibidukikije birabangamiwe murabona turi mu gihe cici mu kwezi kwa Nyakanga aho izuba ari ryinshi mugabo kandi tunarabakengurukira ko dusanze muriko muritegurira umuzo w'imvura kugira ngo muce muba bambere mu kurimira agatasi ivyo ni vyiza abajejwe uburimyi n'ubworozi ndetse ngaha turi kumwe n'umwunganizi w'umushikiranganje batubwiye neza yuko atakibazo kihari kubijanye n'imbuto kubijanye n'umwavu mubandanye rero musiza n'abanyuma baheze kugira ngo imvura hitasurira muce mutera muba bambere na narida mufise intara nziza ikomine nziza yimbuka ariko bene gihugu mu Rutana naho turiko turitegurira umuzo w'imvura iyi ntara aho twaciye twabonye ko hariho inkozi z'ikibi hariho intumva hariho abadashaka ko intara yacu ironka imvura hariho abagomba ko intara yacu iterwa n'ubugaragwa nabo bariko batuzanamwo imiriro ya Nyakanga umuriro wa Nyakanga nta kintu na kimwe ufasha atari gusambura ibinyabuzima atari guturira ibiti bituzanira akayaga
rero mwese muhagurukire rimwe, mufatanye n'abajeje intwaro, mufatanye n'abajeje umutekano kugira izo nkozi z'ikibi zituzwe. Uwo muntu aturira umusozi, asambura ibinyabuzima, agasambura isi y'akanovera, agasambura ibiti twahawe n'Imana ndetse n'ibiti twitereye. Uwo muntu ni inkozi y'ikibi, uwo muntu ntashaka ko Burundi burima bukimbura. Iyo ngeso mbi, ivyo bintazi, mubihagurukire twese tuje hamwe kugira ngo ako karanda gahagarare. Bene gihugu be mu Rutana turashima ko mufatanye mu nda. Nyakubahwa Buramatari yabitubwiye ko mufatanye mu nda, amahoro n'umutekano asasagaye ngaha. Mubandanye mugira iyo ngendo, kuko ingozi z'ikibizozo zamaho. Mubinderetsi mwicungere, mucungere ingo zanyu, mucungere imitumba yanyu kugira ngo mugume mutekanye. Mutuze uwo wese yoza abazanamwo inyigisho mbi, zaba zifatiye ku macakubiri y'amoko, y'imigambwe, y'amadini. Twumve twese ko turi bene mugabo umwe. Twaje ngaha nk'intumwa ya Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. We yabonye ko buri wa gatandatu indongozi nkuru zoza kuraba ingene zifashe mu gihugu, zikifatanya n'abene igihugu mu bikorwa by'iterambere rusange. Ibi bikorwa by'iterambere rusange rero mubandanye muvyitabirira, mubandanye muvyitabirira. Ntagire umuntu n'umwe aza kubahenda ababwira ibi na biriya ngo ibikorwa rusange ngo ni ivyabo ku mugambo uri ku butegetsi, ngo ibikorwa rusange ngo ni vyabarya ngo twebwe ntibituraba. Uyu mukobe ko duciye iri tongo sinzi nyeneryo, mugabo hariya mu mwonga uzosanga hari n'imyaba y'aba CNDD-FDD, y'aba Porona, y'aba Senere, y'aba Katolika, y'aba Poroti, y'abarundi bose. Nukuvuga mukingiye inkukura mwebwe nyene muba mwikingiye. Ikindi ntogenda ntababwiye, ejo aho bukera amashuri bucatangura. Ngaha ndabona ibibondo vyiga mu mashuri, kandi turazi neza ko kubijanye no gucira imikobeko vyarafashije muri kano karuhuko. Bibondo mwaragize neza, igikorwa mwakoze n'iciteka. Ubu rero mugira muhindure, muve mu karuhuko aho bukera muje mu ishuri. Igihugu cyacu cy'u Burundi ntigishobora gutera imbere kitagira incabwenge, kitagira ugwaruka ruza ubwenge kandi gwize, ruzokirongora muri kazoza. Nico gituma tubatekereza impanuro, mugende mu ishuri muziga ko mugiye gukora nk'ibi mwahora mukora muri mu karuhuko. Mugende mu mashuri yanyu mujanywe no kwiga, mutajanywe no gusamara. Mugende mu mashuri muzi nuze ko abavyeyi banyu bikokoye, mukabaronderera amakaye, mukabaronderera uniforme, mukabaronderera n'ibindi byose byangombwa kugira ngo mwige mutere imbere. Nimugende kwishuri kugira ngo umwaka uheze muzana ubusa. Nimugende mu ishuri kugira umwaka niwahera muzozana umwimbu unezera abavyeyi. Muzoba muri ko murategura akazoza keza kanyu, mutegura n'akazoza keza k'igihugu. Namwe bavyeyi murabane ku mitumbi wanyu, ntihakagira uno munsi muri bino bihe umwana yoba ataja kwishuri. Ibihe tugezemwo aho turiko duharanira igihugu cifashe mu 2040 n'igiteye imbere mu 2060, ntidushobora kushika kuri iyo ntambwe mu Burundi hakiri inkandagira bitabo, mu Burundi hakiri abatagiye mu ishuri. Kuko kugira ngo utere imbere, igihugu gitere imbere, nuko kiba gifise abene gihugu bazi ubwenge. Rero bavyeyi namwe murazo shingana uko abana banyu baronse byangombwa kugira aje kwishuri, mubatekerera impanuro, mubafashe mu bishoboka byose kugira ngo ejo aha mu ntara ya Rutana, aha muri Gitanga tube dufise incabwenge za mbere mu Burundi. Ikindi
nobamenyesha tugiye mu mezi make cyane twinjire mu matora, mu gihe cy'amatora. Iyo amatora agiraze rero hari aho haza amafenomene, hari aho haza ibimenyetso by'abantu bashaka kononera igihugu. Nitwumve yuko amatora mu Burundi ari twayinjiyemo kandi tutagisubira inyuma. Twumve yuko ari ibwirizwa shingiro ribitegekanya kandi ari bihe igihugu gitegeza gucamwo. Rero tuyitegurire nk'urubanza, tuyitegurire nk'ikintu gisanzwe, ntihakagire abatuzokumva bariko bararyana bapfa imigambwe, bapfa ivyo barimwo. Imigambwe ikore mu bugwaneza, maze aya matora azotutorere indongozi zizodushikana kuri ya migambi y'iterambere tugomba gushikira. Amatora rero meza azoba, mwese muhaguruke, umwe wese arabe aho ari, cyane cyane arabe ikizomushikana kuri rya terambere rirama. Rero bene gihugu bo mu Rutana, bene gihugu b'Igitanga, turabakeje cyane ingene mwitavye bikorwa. Mubandanye rero mugamburukira impanuro muhabwa n'aba babarongoye. Iki kibazo ca rusansuma kiriko kiraba ni igikorwa c'iteka ku gihugu. Mu makungu kenshi barakunda kutamenya aho Burundi bugeze. Uburundi bakama babushira mu bihugu vya nyuma, mugabo atagipimo cabonekanye bafatirako. Nukuvuga ko rusansuma rero wewe mwene gihugu ico ufise, ico bazogusaba cerekane kugira ngo Uburundi bumenyekane aho bugeze. Hama abarundi turafise umugenzo wo kunyegeza utwacu. Nimba ufise intama, ufise inka, ufise ayo matungo, ntuyanyegeze ntibaje kuyakwiba nkuko Buramatari yabivuze. Bariko barondera ibiharuro bizotuma ngaha muherereye babona ico mukeneye, maze muri planification bazokora baheze bakore iyo planification bisunga ivyo abanyagitanga, ivyo abanyarutana bakeneye. Nta yindi nshingano y'Irusansuma, muyitabire mwese, mubyorohereze kugira ngo ariko babikora boroherwe, maze bihere baje mu bindi. Ahasigaye nagira nsozere rino jambo subira kubashimira, subira kubakengurukira, cyane cyane ndabatumirira kuba abakozi. Ntidushaka gutera imbere mu gihe muri twebwe, mu gihe mu Burundi huzemwe ibinebwe. Ntidushaka gutera imbere mu gihe mu bisata byose by'igihugu hariho abakora abandi nabo barambike. Ntidushaka gutera imbere mu gihe haba ibikorwa nk'ibi by'iterambere rusangi abandi nabo batonze mu magabanya, mu nzagwa, mu mpeki. Dushobora gutera imbere rero mu gihe hariho abatonda ku mirimo abandi bagatonda ku marigara. Twumve rero ko turi benshi no munsi mu Burundi dufise inda dutegereza kukuronderera, arico gituma umwe wese ategerejwe gufungura hari ico yahereje amaboko. None rero banyakubahwa mwese, ndongozi muri ngaha, bene gihugu mwese, turabakeje mwebwe mwashoboye kwitaba bino bikorwa, tubatumirira kubandanya mucungira amahoro n'umutekano, kubandanya mufatanye mu nda kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kibandanye kibe igihugu cifashe, kibandanye kibe igihugu giteye imbere, kibandanye kibe igihugu nyabagendwa, igihugu cubashwe kw'isi mu makungu, etse igihugu gifise amateka mu makungu. Murakoze, Imana ibaheze.